Uburya umaze kuja mu mugwi w'ubutumwa ufatikanya ibintu bibiri donc je no kwita education chrétienne et humaine. Donc ni ibintu bibiri bifatanye ufatanya ubuzima bw'ubukristo n'ubuzima bwo kuri ino se tubayemo. Kuko urumva nk'ubu nkawe utaraza niwo ejo niwo wasanga bariko barakubitana amajido zo yati none abantu twahana ikiganiro bavuga yuko ari abakirisu bakambye ati nibaze muri korayi wacu je nzogenda nanje ngiyenda kwiga ingumu kugira ngo mu karate This is sport. Ngatangarira yarinje muri muhemu ayo Okay. Nayo marira nayi abayakoze ikosa nyene ryarindi uwo umuntu wese agenda amagendera yambaye agapira kako hayi. apana nico kirashoboka ashobora kugenda akezagera nko mu nyambaro kuko bari stricte cyane ku nyambaro gogo gatoya none nk'ubu nka jewe uza wumva ko nagiye kuvyara hanze uwoco ndeka nkagoma ndirimba muri korali nagiye gusambura urugo gundi nk'ubu uwoco ndeka ukabandanya. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushimana nko natwe dushimana muri BI, Gloria Munezero kuri micro, nkaba nasubiye guteka iteka ryo kugira abatumire, sindi muri studio mugabo turi kumwe n'abantu tugira tuganira, turi kuri résidence ubuntu muri Asiatique, ikibanza ciza ahantu hameze neza, nibasko ntako ndabesha, hava biyumvira ngo ndiko ndashikuza, n'ahantu hameze neza mu muji hashuha hakanya hagirane abakumaraga bakameze neza ukaba utaraza ngaho uzoze wirabira uzonshimira apre so nagomba mikaze rero bariko baratwumviriza kugira ngo dushobore kuganira dufise ikundi y'abantu benshi vraiment ramutse ikiganiro cy'uno munsi kiza kuba kimeze neza gose ndabaha ikaze rero kugira ngo dushobore kuganira umwe wese aramutse bariko baratwumviriza hama duge kwijambo ryatuzanye no munsi mperehe les femmes d'abord niko turi mu kwezi kwa kandi turi mu kwezi kwa murakoze cyane izina ni niyo mize Marie Louise hama ndabaramukije mwese abakunzi ba BI yego murakoze namwe gose murakoze amahoro neza mwese hama nanje nitwa dusabe Joyce Bella yego mugira amahoro murakoze cyane mwene mugumana ko sali nanje nitwa Delphine tuyisabe hanyuma ndi umukunzi wa BI tugire Kristo naganze Kristo murakoze cyane mwiriwe mwese mwaramutse bivanye no mwese ahaherereye itomane nakiza Jonathan nkuko abandi babivuze ndi umukunzi wanyu ndabeshe none oya ntubeshe murakoze cyane nanje ni Cedric Kanonge ko umukunzi wa BI indamutso rero kuri ku bakunzi bayo bose nivyo. Okay, murakoze antikagira bariko muratwumviriza ntimushobora kwibaza fierté bitanga iyo uri kuraganira n'abantu b'abakunzi banyu gusa abo bose n'abantu b'abakunzi bacu n'abantu bacu n'ubusiro tugomba tuganire hama mugabo avant ko tutangura tuduge kwijambo ryatuzanye nga barafite ikintu bahuriye ko bose catumye duhurira nga mumbwire rero muhuriye kuki mumbwire ingene mwahuye kugira ngo kuko nibaza ko mwese dutanguye kuvuga ngo uva he nibaza ko mwese mutavuka hamwe mugabo mumbwire cabahuje n'icatumye tuza hano kugira ngo dushobore kuganira icaduhuje twahujwe n'umugwi w'abaririmbira witirwa abamarayika bo mw'ijuru no mu Kirundi mu Gifaransa niko Hariho du ciel irangurira ubutumwa muri paroisse ya Kanyosha vicariat Saint Michel diocese nkuru ya Bujumbura niho turangurira ubutumwa twese uko mutubona ngaha. Okay. Mu madero mwaka imwe none mwese oya arabamaze ninde umukurambere muri yo korali ninde no nyine ari karavuga nabe ntaduge kwijambo uri mu bayitanguje uri watanguranye nayo imaze imyaka ingana gute les anges du ciel jewe ko les anges du ciel imaze heruka kugira anniversaire y'imyaka 18 muri yo 18 ndayimazemwe mugabo mboramwe amezi 6 nayinjiyemwe no kuvuga imaze amezi 6 itanguye ni majeur donc ikinjana cyayo barabizi ikinjana none ga zina nyanza Cedric umaze imyaka 18 uririmba nta nari wigeze ubivamwo canke ngo udende bukigwe ngo girene
bon nta na rimwe nabivuyemo kiretse ko hari igihe nafatiriwe n'imvo z'ishure ntari hafi mugabo igihe cyose mvuye ku ishuri aho narindi nashikira muri kohare nyene niyo yandeze niyo nayo yankujije yego ubundi yasubiye mu kujayo vuba bon dimo wakurikiye muri mwebwe usumva imyaka ubundi mu kujayo ninde Nuriya ndamubona bizi nawe umaze imyaka ingahe je mwiyo 18 naje ndayimazemo 15 ans imyaka 15 uri mu ni myinshi kuva muri 2015 mazeyo imyaka 15 bani kuva 2009 umaze ni kera ni kiki bon mu Kanyosha hari imigwi myinshi kubera iki wahisemo kuja muri les anges du ciel muri les anges du ciel rero je nkijayo nukuye nagiye kugakuko hahandi duhitarana n'abandi ko tugende muri kohale ariko ngiyeyo sinokubwira ikintu camfashe pa contre bari twajanye bampitana baravuyemo mugaje sigaramo kubera ikintu n'abasigaye sinzi gushiko nakaye kantu kabijya basuvuga uti katumye je ngoma ngaha gusumba urumva hariyo ndamaze gukorana n'abanyakanyosha bahora bakurikirana ibiganiro vyacu munabizi hariyo amakorali atandukanye menshi mugabo donc nshaka kumenya wewe kubera iki bagumye muri les anges du ciel muri les anges du ciel rero nasanze ngira kabijya niko hale ego tugora ntitubura tunaturiya ariko niko hale vraiment usanga harimwo na ugiye ntukwumvira kuvaye niko hale ubundi irimwo abafasoni irimwo abashingantahe ugenda kugwa ukabona abaguhanura wagira ikibazo ukabona uramuntumirira azoze rimwe kandi rimwe ntiyosubira inyuma je urumva je ntumirwa na benshi ngiye kuguma uzoza ndabagendera muzoze murantumira kuko niko hare ugize ikibazo bakuba hafi ugize umunezero unezerwana nabo donc niko hare uzosanga ishiranyeko ibi donc murakunda ego ibicamo ntibibura binabiriya mugabo apase atenta usanga byaheze tukabandanya ubutumwa tukagenderanira tukafasha oya niberera muri kohari no mu buzima busanzwe muguma muri bafashanya cyane wakurikiye ninde wowe ni 15 uriya ni 18 wowe na ngani jewe ndashikirika wowe nawe byari byagenda wari usanzwe uri muririmbyi jewe natanguye kuririmba ngira mama kintwara mu mugongo Shendi wa kera wo bita wa kera ndiko ndavyibuka hari kera ntaho nibuka uko bakimpeka naririmbira kuri sikirisare yiwacu iri muri paroisse Karinzi aha aye ufata ibarabara mubone ukaduga Kimina ukaduga Mutambo ukashika kuri paroisse Karinzi ni mu ntara yahe ni Bujumbura ni muri Bujumbura heruka kubera mu myaka 2 iheze habereye ordination yatego y'abasacerdote okay donc watanguye kuririmba kiri muto yabo natanguye kuririmba nkiri muto bashikanje aribo banjana ncangenda kwikinira imipira nkiri gato cyane ngasana no natanguye no mu wa mbere ko mu wa mbere haga batangwa bafise imyaka 7 waririmba gute nyivusa gato ya kera anduka akaririmbo jewe karengiyeyo navuga ibitari byo avuga gute ari indirimbo baririmba hageze gusangira ngo tugende hakuvuga tugende kumuhabwa acamwa ngo tugende kumuhamba aho rero nkakomeza n'ingufu nyinshi tugamana razi kuririmba kabisa mumva bo turi kumwe batwenga mbwa ntazi vyari ni wakuje n'inzara batihindura yabahana kana numva namba ndayitsi gose gusumbya abandi tugende kumuhamba tugende aho wabufite nk'imyaka ingahe nari mfise nk'imyaka 3 n'inusu 4 ndavyibuka uko mengane natanguye mu sibwa natangure mu wa mbere mugabo ndazi ko nakunda kujana nabashikanje cyangwa ndagukina imipira bakaje kandi ngaho nyu umuntu aririmba ijwi ryari ryo cyose bihuriranye ntuburi desida ngo uvuge ngo ndi byambere mugabo mu bahungu birumvikana utagiye mu rya gatatu ja mu rya kane mugabo muri interna niho nabonye bigoye abakobwa barashobora kuririmba irya kane irya gatatu
n'irya mbere mu seminari naho abahungu barashobora kuririmba irya mbere irya kabiri irya gatatu n'irya kane hajya hari umukobwa aririmba ijwi rya kane mu marise ahibuhonga bahariho donc aba n'amalise interna y'abigeme canke interna hanyuma canke interna y'abahungu gusa no mu seminari y'abahungu ivyo biraba basanga umuhungu yahumye ku rya mbere yego nabo bazanga bo rishobora irya mbere jewe nk'ubu uye nta jwi na rimwe ntaririmba kubera nije ndi maître dosha kabigisha indirimbo zose mu majwi yose yego ni sawa wakurikiye wambwiye ko wamaze y'imyaka ingahe muri les anges du ciel je natanguye muri 2012 donc waje nyuma ya Louise nyuma ya Louise imyaka ni myinshi donc byagenze neza bako asha je ngishikayo kubera sinagize ubwoba kubera nagiyeyo mvuye ku Musaga nagiyeyo nyene ko narinze gucuraranga instrument guitar solo maze gushikayo barabona ingene ndavyifatamo neza ahubwo bavuze ati ku Musaga ntusubirayo ubu nyene tugogumize muri les anges du ciel mugabo waravuze ivyuma byose by'umuziki yego none wari wavyigiye he navyigiye ruguru nyene muhira ruguru kuri sikirisari yacu kuko bara muri vacances numva maze gushika mu wa gatanu mu wa gatandatu bace baturungika aho biti Magara twagenda kwigayo tukamara nk'izo amezi abiri aje tugaruka rero none bigye urashaka kuvyika utazi umuziki yego cyane benshi usanga ari abacuraranze mugo umuziki bagadushira kuri porte musicale atavyo bazi les notes zigare cette note de musique bitandukaniye none ndimo kuvuga ngo n'umucuraranze ngo mugabo ngo ntabishira ngo ku muzingo ku manote n'ingabirano zitandukanye hari umuntu usanga azi gucuraranga mugatazi gukompoza indirimbo mu compositeur ujya yimva tururirimbo n'uwundi azi kubivuza mugabo atazi kubikompoza mvuga rero n'ibintu bibiri bitandukanye hakurikiye Joyeuse nagiye nanje 2019 mvuye muri lycée Skepers 2018 shanjira muri chorale 2019 na n'ubu rero ndacari kubera wagiye muri les anges du ciel no Skepers ni munyakabiga wari wiga muri interne mu bisanzwe jewe nari nsanzwe umenyereye ivyo kuririmba Dicho gihe nibuka ko nasenze imisa yiwabo baririmba yari Veimenga sinibuka Veyari ariko vraiment ndavuga ati tukiko aha niyo noja kucafatira kuri ivyo cundajayo hari asanzwe hariyo n'abagenzi n'abagenzi wigeze wiyumvira ngo uhindure uje mu bandi oya vraiment ngumamwo ndatimbirayo timbirako hakurikiye umvazo nawe turi niwe wanyuma ego naje nawe umuherereze wo muri chorale zani du ciel ariko mubo turi kumwe dimo ariko ntiryari gya mbere ngiye muri chorale nanje natanga chorale nkiri umwana mutoya cyane kubera nakuze mbona mama na papa bari muri chorale cyanda bikuriramwo rero iyo na baruguru hanyuma ngiri ubuntu nkazi Bujumbura nashise ndaja muri chorale naho nyene washikiye mu Kanyosha oya naba mu Gasekebuye ariko nari muri chorale Saint Martin yo ku Musaga hajya mu Gipara mu gisirikare hanyuma rero maze kugira mariage 2020 niho nacenza mu Kanyosha kubaho hanyuma kubera ko hari nsanzwe ndimwo yagira repetition mardi jeudi ukuntu rero nashyize muri les anges du ciel narondeye chorale yagira repetition ya misi naho randimwo ko nabona ari ya mardi jeudi cyangenda muri chorale les anges du ciel ndasaba ko banyinziza cyasanga ni chorale nziza vraiment chorale imwe abantu nyene numva ko nshiseho ntuza bon cyane igumira ngaho nubu niho nibereye kandi sinzohava ubu kwimuka naho ubu no kwibuka nyene rumva ubuzima buragonda ndashaka kuhava ariko nifuza ko nyene Imana yompezagirira mu Kanyosha nkagwa muri chorale zanje du ciel donc ubu wishakira kwigumira mu Kanyosha naga parcelle uguze wibere mu Kanyosha kubera les anges du ciel bibaye ngombwa nege kuri paroisse nege kuri paroisse rya gatanu nyene hagi haruguru yaho ngo muri chorale zanje ubundi wabakuye uba mu Kanyosha ko uba mu Kanyosha hafi urumva shaka basi nzogure na parcelle hafi nzogura muri chorale abani ku barakunyuze shaka rero mumbwire umuririmbyi sivyo mwese murabaririmbyi mwese mufite ivyo muhuriyeko ndifuza kumenya umuririmbiramana niko muba icyo nagombe mvuge umuririmbyi ni muririmbiramana none umuririmbyi ni muririmbiramana bitandukanye kubera ari gospel amuririmba indirimbo z'Imana nico bituma muco mutegeza
umuririmbiramana. Okay. Umuririmbiramana ni umuntu ameze gute mu kibano yitwa donc tuvuga ibintu reka mpere ku bakenyezi kubera yuko turi mu kwezi kwanyu mwarahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi mu migwi yose itandukanye hagiye haraba utuntu utufete dutandukanye mwe nabo muri les artistes mwarahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi. Mu bisanzwe kubera nyene usanga muri ezange DCL mu bisanzwe hari abantu batandukanye usanga bafite ubuzi butandukanye then twarose umwanya wo gufetera hamwe uwo munsi mukuru w'abakenyezi umwe wese yagiye basi habansanzwe akora kuko apari ya kohare umwe wese afite utundi tuntu yisumamo rero wi mars yabaye umwe wese agenda hakora nituraronka umwanya ariko turabifise mu nteguro nibaza ko tuzobikora. Okay. Mugabo murabona ko bikwiye ko uwo munsi mukuru himbazwa. Ego birakwiye cyane. Birakwiye. Ko wowe wiyumvira ko ari ko umunsi mukuru donc kubera kutekereza guhimbazwa umunsi. Umusanzu urahimbazwa urahimbazwa ariko ntuhimbazwa muri bwa buryo bwo kuja ahantu ngo tuborerwe ngo tugire iki. Ndavyerekeza kububatse ko je sindubaka mugabo bientôt Jope, Imana ibyumve, Imana ibyumve. Nawe warari karabibona hanya rikagwa tujya mu renga hanya wowe warafashwe n'ibirimwo. Urumva ntawo bimwe. Rero ikihari no kwirimbura. Uwo munsi mukurego warahariwe bivanye na kera uko abapfasoni bafatwa n'ubu aho tugeze. Rero uko tukwiye gufatwa ubu ni twebwe tuvyigira twifata gute tubanye gute n'abafasha bacu tubanye gute mu kibano cacu n'abana turiko tuvyara turiko tubarera gute. Umusanzo ni objectif uretse ko hari abo tubiha objectif tari. Nawe niko vyumva. Jewe niko ndavyumva ni nayo mpamvu natanguye mvuga ati ko hari les anges du ciel ni ko hari yashitse ku mutima ni ko hari idukura muri bwa buzima nyene tuba turimo hanze bwa buzima donc tukabuzana muri mu buzima yene umuntu ashobora kubaho ari umufasoni wa muntu bavuga ati ubuntu burihabwa wa muntu aba impanuro jambo umuntu wakarorero mu kibano umuntu ashobora kuba kanukana kakavuga ati duhanuze umuntu kanaka kubera babona ingendo arimwo voilà. Rero uwo munsi mukuru w'abakenyezi guhimbazwa kuri jewe mbona ari sawa muga nkuko umugenzi yabivuze ukamenya icuri donc muri we ntuvuga ati donc haraza wa mutima wo kuvuga ati sindi bwimaramazi sindi bugende ngo ntaburi impuzu ngende hari abantu umunsi mukuru wacu no urawuhimbaza neza turawuhimbaza neza mu rufasoni hamwe n'abantu bavuga ati bajya abantu n'abafasoni voilà tutagenda kuvuga ngo no ngo umunsi ngo umunsi mukuru wacu ngo abagabo ngo nta jambo umuceri n'ibiharage ngo babiteka wewe nimba mwumvikanye ati jewe ndagiye guhimbaza umunsi mukuru bibaye ngombwa guherekeza kuko nese umusi we yakugize umukenyezi none rega mugabo je nibaza yuko uwo musi so w'abakenyezi gusa genre abantu bari mariye gusa so w'abamama ni gitsina gore cyose rero ico nico abantu rero natwe umva mbe agenda bivuye gute umukenyezi uwari wese ashobora mvuga umufasoni basi umwari wese ashobora kuba umufasoni je uwunye ndashobora kuza kumuhanuza kubera mbona ari umufasoni mbona ico ndamuhanuje aramanura neza kandi kikangirira akamaro rero umunsi mukuru w'abakenyezi ngerageje kuwufatanya n'ivyo turimwo ngo ngerageze kuvuga ingene ego ujya munsi uradufasha cyane dufasha tukaba kumwe tukamenya ico umukenyezi ajejwe pana kuvuga ngo ni dua yacu ngo ni ukamenya eske umukenyezi nyakuri ninde umufasoni ninde ego aba bashinga ntahe nabo bari hano nibagira ico batubwiye icyo mutubwire muti twebwe tushima ibikuri ku munsi mukuru w'abafasoni kuko uwo munsi wowe ukwiye guhimbaza uko pezese kera byari bimeze canke iki mu majambo make nico tugaya niki muri iyo minsi muri make
burya umaze kuja mu mugwi w'ubutumwa ufatikanya ibintu bibiri donc je no kwita education chrétienne et humaine donc ni ibintu bibiri bifatanye ufatanya ubuzima bw'ubukristo n'ubuzima bwo kuri ino se tubayemo donc bitegerezwa kunywana kuko ntushobora kuba umukristo utari kuri ino se kandi ntushobora kuba ku isi urashobora kuba umukristo utari umukristo ntavyo nzi mugabo umaze kuba umukristo utegerezwa kugendera ubukristo bwawe uri hehe kuri ino se hanyuma aba ba fashion n'izi nkumi zacu bamaze gushika muri ubwo butumwa nivyo bategerezwa kugira kandi babikora neza cyane tubashingira intara nico gituma rero wumva bavuga ati twe turahura kandi rega sindi ryambere baba bahuye barahura n'indi minsi turetse niyo yindi minsi bagahura bakaneza ukabona ko banezerwa nk'aba kuko uko bigenda kose kuri no si banezerwa mugabo rero iyo umaze kuba kandi uri umukristo naho ugacumenya aho ugeza ko hari ivyo byose turavyemerewe mugabo si byose bitugirira akamaro uraraba ati mbe none jewe ndiko nanezerwa ibimbwirira ikimaro ngire nk'abandi bakwita amagendera abandi bakagira uko donc ucamenya rero nibwo buzima ucubamwo umaze kuba rero mu mugwi w'ubutumwa uwari we wose w'abaririmbira nico categezwa kugira kuko umva twebwe tuba icitegererezo c'abandi abandi bakaraba ati mbe naka ko arimo nico gituma n'abandi baza kuko urumva nk'ubu nkawe utaraza niwo ejo niwo wasanga bariko barakubitana amajido zoga ati none abantu twahana ikiganiro bavuga yuko ari abakirisu bakambye ati nibaze muri kora iwacu je nzogenda nanje ngiyenda kwiga ingumu kugira ngo mu karate nese sport ega ni box hariho judo hariho ndara sport atandukanye mugurumva natwe nitwahujwe na judo nitwahujwe na box twaje twacaduhuje rero ubazaga kubona iyo ngendo yabo uravuga ati ba bantu by'ukuri ahantu bari nahantu hazima nahantu umuntu ashobora kuja akagira iki akaruhuka kandi akagira ico yize urumva Chembere nagumye ndababwira ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi kugira ngo iyi ngendo nziza waguma kenyera neza yaguma agenda neza bimeze neza no mufasoni wawe oya naririmbana ariko bose okay narinzi ngo nta marimo yubakanye n'ubu imbare ko muzana n'amara makouple undi musi muzanda tutotumira makouple couple niyo byo bari bakota ariho maza gukota kugira shi wewe niwe twabaza gukota oya ariho undi muntu yo maza gufata indege gurashika uyazuca siba uyu ntazobakenera ashaza bakenera okay nawe murakoze cyane bon surtout ku bandi bantu batari abo muri chorale cyangwa uyu yavuze ivyashima niki mugabo harashobora kuvuga ikantu ugaya kaho kavuga ati kantu vraiment ni kanezereye canke ni kanezereye ku muntu w'umupasoni wari we wese natoba atari umukristo canke nkuko yabivuze turi ngaha kuri iyi si hariho abakristo hariho n'abaki mugabo ugire ikintu wobivuga ko nawe bivanye n'umunsi mukuru wawubonye ko no munsi mukuru nawubonye ni umunsi mukuru bitegurira n'ukuri ico kintu baracitwararika n'abataye barara bataryamye kwitwararika uwo munsi mukuru rero ico nabonye ubu mu Burundi Imana ishime cyane kuko aho hambere twese noneho ico twashize Imana imbere Burundi gushira Imana imbere ivyo twogendamo byose barayubuka yuko bagendera ubukristo biga nawe bishika tugashaya tukagira utunuko turiho turuva yuko turaba Kristo rero uko nabibonye jewe mu Kanyosha aho nari waminga mbere abakenyezi bagiyeyo saa moya sambi abantu nukuri batashe kare ntawe nabonye agenda araveveta ntawe nabonye agenda aragirane ntawe nabonye umugabo atanga communique ati naraye ntakaje umuntu ntaho nabibonye muri make barawukunda kandi bakitwararika n'ivyo mu rugo cyo rero nagishimye cyane Kanyosha mashi yawe bica bituma rero nuko kuntu icyo usanga benshi bari mu mihari itandukanye abari muri Honovo rega simaka babe bari muri Kohari hari yindi migigwa yindi migwi biri ku paroisse ivyo bujejwe nko mi paroisse mu Kanyosha hariho abo bita abajejwe umutekano mwisengero babita protocole aba ugatuma Kristo yaje hari intebe ziriyo zigaragara
ukashobamurikaho yicara hari abandi bitwa abajeje gutoza amashikano abo bose mva n'abantu kandi b'abakristo kandi mbwa baba mu makati ngo nitwese nituba kwisengero turataha ni kuvuga rero kijya rero twerekana ko turi mu isengero nico gituma tuguma tugendera naho tuba turi kugira n'umukristo asanzwe tubona hari abakristo basanzwe basenga nyene bagaca bigira mugabo amana ati kumbe ni mu rugo bya binde bagendera mu isengero arabigendera kuyo ntabaye akantu mu rugo ntavyumenya kuvuga ati none ni maramaje ntihera urwamo hameje bambone ngiye gutoza amashikanwa ngiye gusangira ngiye kugirana numva rero ivyo vyose buri muri bya binde bituma umukristo amenya icari wabajije ikibazo ati none muri kohare musi mukuru w'abakenyezi umuhimbaza gute byagenze gute twe muri kohare turafise umunsi duhurirako wa twese uwo nawo uba mu ntango z'umwaka byo twita kwifurizanya umwaka mushasha uwo rero twarawugize neza mu mutekano mwantumiye ahubwo rero nimero yanyu ngena ndayitwaye ku buryo umukunzi wacu gute washobora kubura akanimero kacu prema okay usanga bashyize muri liste noire turabe neza impure bica bituma rero uwo munsi mukuru tuja hamwe tukifurizanya umwaka mushasha kandi tukakotiza nyene biboneka urumva rero nk'ubu duciye tutamundi uwundi munsi utari wa kohare wategekanijwe kandi ibiri imbere turiko turategura mu bijanye n'ivya kohare mu bijanye mu bisanzwe nabonye ega nakanyamuneza mukanya mubona afata ubwato nce mbandanya korera n'ibintu tuwe twategura bijanye n'ivya concert dutuma dutepansa uburyo bwiza bica bituma rero uwo munsi mukuru bawugize mufata iminsi mikuru yose iba numva nimwoza muri furizanya w'abakozi w'abakozi n'abagabo baze batureke umunsi mukuru itariki imwe y'ukwa gatanu ntabapasoni bakora none uyu no munsi kandi ko hari iwacu irimo abanyeshuri benshi ntuko mubagora ngo uriko urasaba amahera yego mugwaruka birumvikana tugumye tuvuga ko murabaririmbyiramana hari abantu bibaza ngo ndiko ndabesha kandi nanjye sinkunda kubesha rero nashaka mukore mu majwi twumve murabe hano usanga wahora uririmba mugabo ugaca ufatirwa n'akazi Jekana na n'umuririmbiramana mugabo ubu sinkirimwo. Mururimbo ruvuga abanyitoreye uraruzi? Abanyitoreye. Turirimbo go nyene. Uko ndiko kose mushaka. Rurimbo ndaruzi tema no cyaririmbo twarurimbye kuva kera na ndaruzi. Angashemetse musanga na ruzi. Tose ndazizi. Rarushika ko ntaje. Wanyitoreye naranaremwa wankunze naranabaho mukama nzokenguruka nahengeshanya ico ciza naje mbona ngatangarira waranguze warangabiye zokomanda gukurira ubwatsi wanyitoreye naranaremwa wankunze naranabaho mukama zokenguruka nahengeshanya ico ciza naje mbona ngatangarira yari yinjiye muri muhemu nayo marira nayici
amarira arimwo yagira yerekwe ni indirimbo nziza ko je ndayikunda kubera yuko ni ikintu cerekana yuko Imana yadutoye kuva tutaranasamo no mu nda za ba mama na ba data ibyo bama ariko barabivuga mu nda ya mama niko bavuga abana mu nda ya data okay murakoze cyane ni indirimbo imeze none ngaha amajwi yose yararimwe bende yaririmbye rya kane wewe irya gatatu na ariko kimwe mu irya kabiri n'uyu abo babiri baririmbye irya mbere mwe muri abo mu rya mbere okay shaka rero tuganire ku kintu cerekeranye n'abaririmbira twabivuze twage turabivuga bitandukanye ingene mwitwara ingene umuntu yategezwa kwitwara nk'umukristo mugabo kamwe namwe muragira ibintu kuko nibaza ko umuntu wese aragira ikimugora nayo ama challenge nayo muhura nayo nk'umuririmbira haba mu isengero mu buzima bw'ubukristo mu isengero haba n'inyuma yo mu isengero mu buzima busanzwe ama challenge muhura muga birorana n'ivyo nyene vyo kuba umuririmbyi umwe wese ngira ngo ico kibazo arashaka kucishura nawe neza ikibazo okay urabona umuntu wese aragira ibintu bimugora nk'ubu nka jewe ndashobora kuvuga nti mu kazi nkora ndafise ibinyorohera ndafise n'ibingora mugabo ndiko mvuga ku byerekeranye n'akazi nkora namwe rero nshaka mumbwire nk'abaririmbira ibibagora ibiborohera ibibagora ingorane mukunda guhura nazo surtout nko kuba umuririmbira mu kibano canke mu buzima no mu isengero mu bakristo navuze ko turaba ubwa mbere kugira umuririmbira umukristo hanyuma imbere yuko umukristo uri umuntu hanyuma ko turamo uri umuntu ibibazo byose bihura na kanaka byose murahura navyo donc igica rero kiza gutandukanya rero uwo muntu wundi atari umukristo na wewe ni la gestion yico kibazo ukuntu donc ikibazo muhuye naco hariho ushobora kubona uno munsi akarorero ya arabuza abuza akazi agaca agenda kurondera babandi bajegeza udukunga ati ndabira biranse undi akabura umugabo ati biranse undi yabura umugore ati akirukira mugabo we nawe umaze kubura umukristo wa Kristo tukaja mu aho kwirukira kuja kujegeza udukunga uca wirukira imbere y'Imana ugavuga bati Mana none uravye urabona ko nakwiye umugore urabona ko nakwiye umugabo nko nkamwebwe dukoresheje amatemoyaje ni abantu bavyumva neza hari uwo bafite nk'agatemoyaje avuga ati je akantu vraiment Imana yarankoreye afere kabisa je byari byanse ndabona neza yuko iki kintu kabisa nagikuye imbere y'Imana ku mavi kandi cyari chance murakoze cyane jewe nagira nje donc ibihari ni byinshi byo gushima ariko ico nemeza kandi nemeranye ngira n'abandi bose iyo ufashe umwanya ukaja kuririmbira umukama ugafata wa mwanya abandi bose batahevye ukawuheba ukagenda kuririmbira umukama no kuvuga iyo nawe uvuga ati ndagize ishida cyangwa ndagize ikibazo urasubira imbere y'umukama nyene ukamubwira ati none bimeze bite beco kimwe na wawundi je nka jewe generalose akazi byoroshe nta kintu nanashye ego sakazi urabizi ko no bimeze bu mugabo uraronka ikintu vyoroshe utarinze gupanika je nta n'ubujomeri nigeze ngira ni nkuko novuga ko navuye ku ishuri nkacanshikira aho urumva mugabo biva hahandi nyene je nirirwa kukuririmbira umwanya wose uwo mwanya wose nahejeje ishure inyuma yaho naje kukuririmbira none uremeye ko nanje nguma mu bushomeri ntafise nayo kwigurira isabuni Imana rero kwishura biciye muri ubwo buryo byoroshe kandi yego murakoze yego bo kuri ico uri muri wa mugwi wo kuririmba kuko ndamaze kubona benshi aragenda muri kohara abonye atawumuramukije cagenda mu ba Emmanuel aho mu ba Emmanuel abonye ati nta bonjour cagenda muri Eyasi uwo muntu azoguma atembera azunguruka amadini yose akayamara arondera umuntu yovuga ati wewe bite pfumva umugambi gute mugabo umaze kubona uri imbere y'Imana Imana nyine ukayisezerana ati Mana jewe ndigundagumye ngaha wewe ishaka ryawe riranguke kandi Imana irakwishura mugabo benshi cumenga nta kwizera bafise kandi Imana ugiye gusenga nsimaka ngo bunyene ngo gena goce muri rya nzira guhagarareho aho oye ni vya bindi wundi yavuga ati vyagakunga
avuga ati wewe genda wisige umuti ugire ntuvuga uti uza guhura azoba ari ubonye nufate suko rero bimeze twebwe mu mugwi tuba turimo uraja mu butumwa hanyuma izo ngorane nazo usanga ziba ntamusanga kohare irimo nk'abajene usanga agiye kuronka uwo bubakana ugwiwe abakure ya kohare aho bica bituma benshi bace baguma bagenda usanga kohare irikirabura abakoriste antuka ico kibazo tumaze kubona yego ariko nta na rimwe murigera mugira intege nk'uko nyandiko ndabivuga ko je nk'uko yabivuze malgré tout muri abantu umuguma muri abantu umuntu gasanga avuga ati jewe uno musinga nta muntu agira intege nk'ugasanga yaguye akavuga ati jewe uno musibirananiye vraiment bivanye n'ikibazo ufise hari abantu bagira ibibazo byo nk'uko yabivuze byo kubura umugabo jaye kugwaza ukamana ikigeragezo ugasanga minsi ukamenya Imana yaraguhevye kuko nibaza ko naho ubusenga ntihabura umuntu agira ikigeragezo ugasanga hari umuntu avuze ati je ndabivuyemo vraiment jewe ibintu nuvumenga vyananiye nta numwe muri mwese yigeze agira ko gatima ngo hanyuma bitume yigarura mu nyuma canke uwundi aza mufata ukuboko avuga ati mugabo wowe uri kuragenda wagoye abatagize ntibaje muri twebwe nyaho uri mu mugabo nta mwonga uri sato ivyo birashobora kuba bimaze gushika mu mugwi wacu akaba abagenda kubera izimvo izindi tureke n'ivyo zo kubura umugabo canke kugira iki kuko tuguma turi abantu uko nabivuze je ndashobora kuvugana wewe ugasanga nakubwiye uko ntashobora uko utabishaka ko ndakubwiye kandi ndakubwiye ijambo rishobora kukublesa udashobora kugihanganira kandi kubera intege nke kuko abantu ntitunganya burya intege ntitunganya kwakira ibintu hari umuntu ushobora nubwo doda mu mutwe sinzi ndabicishamo nkajije ko ndubatse iyo umaze kubaka umaze gufata decision donc umaze gufata ukavuga ati jewe wewe ukubita ugira iki na rero nuko umaze kuja no mu butumwa ukavuga ati jewe ngomba ndemeye yuko nzoja muri uyu mugwi ni nko kuba wubakanye nawo wategezwa kumva ati uko bigenda kose uko vyogenda kose ntegerezwa gukora kandi ngumye hehe mu muryango ni nkuko donc nuko tuvyitanga n'imigwi mugabo ujyana n'amafamiye tuba twararonse nk'ubu nk'akarorero ko hari yacirimwe abaremberamana barenga ijana abarenga ijana c'est une famille yiyongeye kuyiwanje nari mfise nimbara abandi ijana nari mfise umva hari yongeye ko abandi ijana n'umuryango rero uwo muryango utegezwa kumva yuko uko vyogenda kose uno munsi donc hazokwama hariho dehoye deba hazokwama hari ibizotunezeza n'ibizotubabaza mugabo tumenye ko tunezererwana nawo tubabaye tubabana nawe ejo twicaye tugira iki twonge dusubire tutore mugare kubera za ntengenye jewe hari abantu dukunda akaryoshe ningo tuzosanga akabisi n'agahiye umwake dukeneye tudusangira agahiye akabisi nawe urimenya niwijyane je nituri bihora bishika nk'ubunye hakabaho nk'utu sinzi ko navuga ngo dukonfli hagati yanyu inge uyunye ambwire ntare yavuga ikintu ntaragiye nko habaye nk'aga konfli hagati y'abantu musangiye muri kohari kuko urumva muri abakristo kandi musangiye umugwi muhura mukaririmbira Imana imbere y'abakristo bandi mukabarongora mu gusenga mukabafasha gusenga Imana bica bigenda gute ntibirigera bishika mu mugwi wanyu bon nkuko mugenzi wanje yabivuze birashika kubera ko turabantu turabantu kubera uza muri kohare hari ibindi bintu uvuyemo rero mu gihe waje mu butumwa khairma uzeti nje kuririmbira Imana sinje kuririmba kugira ngo abakristo babone ko nasokoje neza babone ko nambaye akarato keza uje kuririmbira Imana ikintu cyose mwopfa muri kohare kuko ntibibura mashaka umuntu akubwa ati bisa wicare ngaha tumbira kuri microphone ugasanga birakubabaje rero uri umuririmbira Imana wa vrai waje nyene uzi kuje kuririmbira Imana ntushobora kushavura ngo uvuye ngo ndahavuye ngo ndagiye oya urihangana ukumva nyene ko waje kuririmbira Imana kandi ukamenya ko urazi ko bavuga ati uririmbye neza basenze kabiri ni kuvuga uri umuririmbira Imana utegereza kwerekana comportement y'umuntu nyene yamenye Imana y'umuntu ari imbere y'abandi y'umuntu ariko kuko mu ndirimbo tuvuga ntituba turiko tuvuga indirimbo ngo ni kugira nyene amaji bumve ko turiko turavuga amaji hajya mu ndirimbo haba harimo ubutumwa harimo amajambo nyene ahumuriza harimo amajambo atuma umuntu yigarura nico gituma rero muri kohari yo hageze ico dupfa biroroha cyane kugaruka
mu gihe uba waje muri kohare vy'ukuri uvuga ati nje kuririmbira Imana sinaje kurondera kugira ngo mure n'umusore anshime cyangwa sinaje kugira kubera naka iyo rero hashise akantu mupfa uri umuririmbiramana wa ukuri waje kuririmbira Imana birahera abantu tukavugana ati yego ati hajya wagize amakosa aho washavuye kubera iki ugasanga bigenze neza ubutumwa bukabandanya yego je nagira nongere akantu gato menga twagumye duca ku ruhande ikibazo ariko ico numva no kwishura ivyo birabaho kandi bikagira no ku rwego rurerure mugabo hariho amategeko muri ko hari mu gihe habaye hariho amategeko atugenga habaye ikosa rirenze turashobora kuguhana gato ukabura kinjura gato hama wihanuye ukazogaruka ko muragira amategeko abagenga kandi harabamwe n'ibihano nani iyo umuhanye umuntu ntaca yigira mu wundi mugwi canke ntaba afise uburenganzira bwo kuja mu wundi mugwi abafise uwo muhamagaro nyene n'uburenganzira ntabwo abafise bwo kuja mu wundi mugwi ubundi mugwi arashobora kujamo mu gihe ahejeje ibihano mugabo après mugasubira mukavugana bikagenda neza canke bica muba mubuhejeje nyene bamuhanye igihano giheze arashikira nashobora no kudahera akigarura akavuga ati je nukuri aha vyarangoye ko turabana yakoze ikosa ringana gute kugira ngo umurinde mumufatira nk'ibihano nk'akarorero kikoze akenshi hariho amakosa nyene aba nk'ayasigice ikohale gusigice ikohale aba yakoze ikosa nyene ryarindi umuntu wese agenda amagendera yambaye agapira ka kohale apana nico ashobora kugenda akezagera nko mu nyambaro kuko bari stricte cyane ku nyambaro gogo gatoya none nk'ubu nka jewe uza wumva ko nagiye kuvyara hanze uwoco ndeka nkagoma ndirimba muri korali nagiye gusambura urugo gundi nk'ubu ihoco ndeka ukabandanya none mubimenya gute bashobora kuvuga ko ari kinyoma oya kameme numva habari defe hayo defe ngani muri baba Kristo ugenderamo ubigirira mu bakristo nuwo mwavyaranye wazi kuri umukoriste araza akadushikira akavuga ati je naka yaranteye inda kandi yarihakanye umwana urazi ko twemera umwana nitwemera ivyo tukarindira harye n'ubu nyene ashobora kwikubita agaca akavuga ati je umwana n'uyu wanje muri ico gihe Retse no muri eklezia kwa muca imponga no namwe ngo muri ko ati kinjura gato amategeko hanyuma mugaba akazogaruka yego aratunganya ivyo atezwa gutunganya nivyo vyurumva no muri eklezia baraguca imponga no kanyuma gatunganya nimba umwana umubatiza ushangira iki hanyuma bihejeje acagaruka umuryango uguma naho ufise uwundi mugore ukavyara hanze urumva ukabitunganya ufise uri umukobwa utari ndabitsiko hajya bashobora barakwirukana muri mugabo kenshi bikunda gufata abakobwa gusa abagabo ntibibafata oyo birabafata none atari uko bigoye none umukobwa ntabazise w'umwana nukuvuga abagabo barabaca impongano ngo wavyanza cyane kiretse aje kubivuga uwo mukobwa akavuga ati umugasi mpora mbona nta kitamenyekana urumva ntaco urumva birahari harimo muragenda muragira donc ikintu cyacu cyose nibaza kigira hamico ubukristu c'uburimbiramana naco nico muri ivyo bimaze kugushikira hariho kwa kundire ko kwigaya ukavuga ati ndagarutse ndigaye ndabona ko nakosheje hama korobiki bakakubabarije mbega indirimbo zitora ndetse zikorwa mu isengero ziririmbwa mu isengero netwe dish uza kurongora bizitora baririmbyi mwese bigenda gute kugira ngo mutore indirimbo zizoririmbwa iyi dimanche canke kurinde canke ikindi kintu nibaza ko gishobora guteranya amakorari hariho abantu usanga misi yose umenga nibo bama baririmba imisa bon amaparuwasi aratandukanye hariho amaparuwasi agira imisa misi yose bavuga ati ni korari izoririmba imisa ya mu gatondo ya saa yine ya saa ngapi hariho n'abandi bagenda baravariya rero bene abo bamaho ivyo ntaco twobivugako mugabo bajya bavariya nko ku minsi mikuru ugasanga nibo bama bariko baririmba imisa principale par exemple canke biba vyavuye gute ntibibateranya n'ayandi makorari biba vyavuye kuko kwereka iyo mugwi aribo baba batora gusumba ivyo novuga ko bivana n'intunganyo y'amaparuwase kuko nka twe mu Kanyosha ivyo nta bihari hari rotation twe uno munsi turimvye iyo mu gatondo turasubira kundi wa Mungu ya saa 2 yundi wa Mungu ya saa 3 ni ya saa 5 hanyuma niyo ku mugoroba
kenshi ivyo ntibidufata mugabo nk'uko bivuze ivyo vyarigeze kuba bibanaho nyene muri Paroisse Kanyosha kera ko Jenny ko nahashitse 2004 no kuvuga ko birateranya amakorale kandi bigatuma abaririmbira bamwe dutegwa n'ingeso y'ubwishime y'ubwibone twerekana yuko ari twe dushoboye abandi ataco bashoboye mugabo urumva par après mu Kanyosha nibaza ko babikoze neza ko bace babitorera rotation mugabo bitabuze yuko haba hari iminsi mikuru abasacerdote abatujeje bashobora kuvuga ati no kameme mwebwe raba abari mwebwe muza gufasha bivanye n'indinganizo y'uwo munsi mukuru baba babona ukuntu bitunganye yego. Okay, hamutora imisa programme y'imisa Bego twe muri chorale yiwacu turafise ukuntu dutora programme. Hariho groupe y'abametre d'osha n'ababa baririmbisha baba bahari kandi ni turi benshi. Muri ico gihe mu gihe hari imisa yariyo yose uramukiwe gutora programme arayandika gashayirungika muri groupe hanyuma tukaraba ati aha aye hinduraka akahindura tukese tukayigako hanyuma ujeje kuja mukabati gutora indirimbo aba maître d'osha bigirwa saba abaririmbira bose hari twobuherezako umwe wese yozana gwiwe yakazana gwiwe uwo muririmba uwo maître d'osha kugira tori yo programme aba yaravye ibisomwa vy'uwo munsi araba indirimbo akunda abigenza gute. Hariho benshi sinaguciriyemo kandi cuvuze nico hari umuntu atoye programme hari indirimbo yiwa idahara akunda Louise indirimbo idahara tugaca tuvuga ati wewe rero nico gituma akamaro ko gusha ayirongika iyi ndirimbo urayikunda turayikuyemo shiraho iyindi yego nka Louise indirimbo dahabwa Santa Marie oya ifu muvuga Bikira Marie uko bayinyanye barayigwangiye ubunye bayiterana. mugabo urumva kamwe hariho abantu umwe wese aragira indirimbo abakunda ugasanga niyo aguma avuza umuntu uze aguma agarukana ku ma programme hama mugaca muyihindura. Okay, uwo mukobwa arayikunda mbega no guhiki ariko je nige sinje ndayikunda gusa bezo tasi hari ikindi kintu ngomba mbaza kuri ibi iyo muri ko muraririmba muba muri ko murafasha abakristo gusenga siko none kubera iki muti refera muvuge mutugasanga murarimbye nk'indirimbo gazishika nka 6 zose nshasha canke abakristo batazi ugasanga ivyo nta bikiba usanzwe ivyo ni namakosa akogwa peut-être n'abatari bake musanzwe programme y'indimbo ntihari gutezwa kurenza indirimbo zibiri nshasha kubera imisa inkuka ya misa atandukanye na concert inkuka ya misa umukristo wese ategerezwa participa dans la messe ivyategerezwa rero yuko muri izo ndirimbo nshasha utarenzamo zibiri kubera abakristo sabarorerezi abakristo bari parmi l'assemblée ibiri hari rero nibaza ko ahenshi biriko birahinduka neza ko ari ahenshi biriko birahinduka kiretse ko ushobora gusanga hariho abantu batitaho ivyo kuririmba hari abakristo nubwo indirimbo mwoyiririmba inshuro 10 atazopfa yimenye kubera atari umuhamagaro wiwe atawe byanditse ngo umuntu abisome dimanche barakenguritse imisa indirimbo ya kuvyiza vy'urukundo rwawe abakristo barakomye amashi vraiment none mukora iki basi kugira ngo umukristo amenye indirimbo yirimbwa kenshi. Okay. Hari ikibazo naravuze ko nzobaza kandi ngico ngirace mpeza cyo tuvugana n'ivyiwanyu gusa byakorane hano. Gute donc iyo muri ko muravuza ivyuma murashaka kuvuza ugasanga biravuga cyane ugasanga umukristo ntari karumva ibitero vy'iyo ndirimbo. Mama aje muvuga muti murayivuza kenshi garashobora apene arashobora kumva igitero akakimenya mugabo pani igitero citabiriza. Ariko igitero ugasanga ntazopfa yaramenye ikintu na kimwe kubera yuko ivyuma bivuga cyane harimo amabatri muvuza ibintu byinshi eske ivyo bintu navyo muraraba mukavuga muti ibintu nta ntambamye bishobora kugira ngo bakristo bashobora kumenya ndende ico nagerenda kivuge ko kubera mu paroisse wacu bariko baradushira ku murongo wa mbere ukunda kuvuza solo volume wagize cisho yavuze ni wavuza byinshi cyane mugabo sindabivugiriza rimwe nukuri abasacerdote bacu bariko baradushira ku murongo baradukurikirana ku buryo
urengeje volume bagukebura si waza urabona umuntu haja ati gira mugabanye gatoya mu bisanzwe les instruments nizo ziherekeza amajwi y'abakoriste donc byatekerezwa kuba munsi niza kuba biri munsi y'amajwi mugabo arawusanga nyene byashitse ukumva nyene hageze nko namaze gukenguruka kuja gusenga imisa nkarinda mva yatandirimbo numvise nimwe wumva ivyumaguza kandi bigakubitana no muntu zo kumva hari n'igihe uza gusanga biva no ku bumenyi buke bw'abantu babikoresha ugasanga aho umuntu apfa gusimbira kuri mixer apfa kuduza ivyo aduza atabazi n'ivyo ariko araduza bikava rimwe n'abandi usanga hari n'igihe biva no ku bwishime bw'abacuraranzi akeneye yuko ico ariko aravuza gitegerezwa kuguma gikoma induru akacumva cane kurusha ibindi rero gaca usanga bo abacuranzi baguma mwihiganwa uw'ipiano adugije uw'itana akaryoza uwundi akaryoza ukaca muguma muri monte y'ibicurangisho biruhisha no n'abaririmba birabaruhisha ko ucugira turisha ko turimba cyane ijyambere kugira ngo tudepase les instruments kandi none mu nyuma ntimushobora kucamo babwira muti none nimugabanye cyangwa ukabimubwira turi kuri turabivuga muri evaluation tubivuga muri evaluation kumva mu misa ntidufatana mu mashati ngo ashusohoka ibihano byateguwe byo muri bya Hariho aragukebura rimwe agagukebura irindi abonye wansi acareka musohoka amaca babahana kohari yose kacabana kohari yose nk'ubu arashobora akarorero gatoya arashobora kuvuga ati okay kubera twabahaniwe mukanka iyi kohari yanyu izofata ikiringo c'ukwezi canke amezi abiri muririmba muvuza piano gusa atabindi canke muririmba atani piano kuri muyikare kugira ngo donc musubire hanyuma mugire tandorokima muhongere moje ngira no kwiga kubikoresha ari gusanga atavyo amazi gukoresha bon ni mutubwire rero bon mumbwire imigenderanire umubano mufitanye n'ayandi makorale hamwebwe hanyuma muce mumbwira n'ivyo mwebwe mwifuza gukora ivyo ma projet mufise nka chorale les anges du ciel muce mumbwira hama turagize murona yuko amasari karagenda muko burira kugira ngo uwo bivuga niyo bimara byose nibirebire tuzoronka ikindi gihe ngira ngo cyo kuganira tuzogaruka nta kibazo nakiyo bon muri make chorale les anges du ciel nibaza ko ufitanye imigenderanire myiza n'amakorale yose ari muri iki gihugu c'Uburundi nayo tutarabona nibuka gituma muze nayo tutarabona nibuka ko hari umwaka sinzi ko muri 2006 nyene canke 2007 ko hari gitangura tugeze gushaka kugiranira imigenderanire ko hariho mu Bufaransa mugabo sinzi yo vyari hariho Jumeranje yashatse kuba mugabo imbageze kuri yo mwemera no kuvuga ko dufite n'imigenderanire myiza n'amakorali gushika ubu nta korali nimwe dufite ico dupfa nta nimwe dufite n'idore dupfa kiretse yuko dufitaniye ico dupfa nyene ryade n'iry'urukundo tugumana nico nyene dupfa turagenderanira tumaze no kugira ingendo zitari nke ndibatse yarageje no kumukompleta impamvu hari imigenderanire kandi myiza turanakerera no kurahura ubumenyi ku yandi makorali twariho korali iririmba ukavuga ati foko dufatiriya modeli surtout twebwe ko hari iwacu turakunda kuririmba kwihefera ku ndirimbo z'ikinyarwanda turarimba indirimbo z'ikinyarwanda kuko tubona antukuri kurumviriza urumva ko hari akantu nyene uri kuraririmba bro mukavuga ati ijya ko halo baririmbye urumva wujujwe ikinyarwanda n'ikirundi mu bisanzwe amajambo yose turayumva rero urasanga kenshi tunaririmba n'indirimbo z'ikinyarwanda urumva bisigura ngo iyo abatwara mu Rwanda canke à l'étranger nyene muhora mugenda turekizo ngaha mu gihugu mukasohoka igihugu mukagenda kura ntamwe ntatwashika ko mugatwara yivuje ko hariho n'umukompositere w'umunyarwanda turi en contact kenshi imbere nibuka ko twayigeze kuba tuvugana ikintu cyo kugenderanira mu gurazi ko biragoye tubeke même le moyen financier ntizitworohereza cyane ariko ni ibintu tuba dufise ku mutima ni ibintu dufise ku mutima ibyo canke hirya y'ejo dushobora kugenda n'ahatari aho tukagenda pourquoi pas en France
en France guys. En États-Unis. iyo mwihenda tukajayo wakati korosi Hanyuma batoba para kwimana visa nabo bazabakora kandi urabibona ko bigiye kuri ejo ndondera mukambo. Ok. Bon, mumbwire rero amaproje mufise muri chorale yanyu ivyo muzika gukora vuba vision byo mushobora kubwira abandi bantu batwumvirije niba hari ico boshobora kubafasha niba ari ico mubasaba niba ari akamisaje mubasigira hama turangiza ikiganiro. Projet ya mbere ni yamaze gukogwa mugabo bitarashika safa. Chorale yarasohoye album irimo indirimbo zitandatu. Bientôt nibaza yuko zikoreshwa mu isengero canke zo zikoreshwa mu isengero zikoreshwa mu isengero no mu zindi manza mugabo zo guhimbaza Imana. Mugabo bientôt twizeye ko zizoba zashitse kuri ntuzeye YouTube conceptual ya chorale. Rero iyo ntuzeye album nibaza yuko abakunzi ba BI barayitegurira nabo nyene cyane muze ndazi ko badukunda natwe. Hanyuma iyo iri ankuru aravyumva zaravuye muri studio dusigaye kuja kuri réseaux sociaux ariko disi mu minsi mike ndazi ko zazagiyeko. Hanyuma hariho rero indi projet kabambi abantu bategezwa kwitegurira n'umutima ubikunze kandi bategezwa kutubaza ni projet ya concert ni kintu gikomeye ni concert siba abana concert iyo rero ni concert umva izosaba n'uburyo bwinshi cyo gituma tuyiteguriye vuba izobera kuri paroisse nyene hari izobera kuri paroisse hagiye nyene mugabo murumva yuko ari kintu dusaba ko duherekezwamwo n'abandi mu buryo no mu bindi. Hanyuma iyo projet nibaza yuko tuzoronkangira peut-être bazodutiza kandi tugaruke iri kweregereza kuba réaliser kugira ngo tuyigirire ntuzeye publicité nziza. Je numva ko mufise ibintu vyiza byo kwitegurira donc abariko baratwumviriza umuntu wese yanyuzwe n'aba bano bantu yumvise amajwi yabo canke umunyakanyosha yo babaje canke undi yo bamaze gusengera handi hantu bon ndimo yo bamaze kuja gusengerayo akamara kumva ingene baririmba agende yiyabonesha kuri chaîne YouTube yabo ni Chorale Les Anges du Ciel. Mukoresha YouTube gusa canke hariho na platform. Bientôt tuzoshiraho izindi platform nka TikTok na Facebook. Okay, mwiyabonesha rero surtout kuri YouTube channel yabo kugira ngo muze muzoronke iyo album hanyuma muzoje mwisengero kuririmba indirimbo muzizi kame mureke guherekeza abandi mureke kwicara mutazi kuririmba. Hama nibaza ko uzodufasha. Na uzotangura uzige hanyuma uzocuza zimeze. Ingorane nuko ijwi ritonkundira ko nshobora tuzorikora hari abahinga bajeje kukonesera amajwi yagoramye ariko baravyigisha yewe ega musique ni cool nuko tufa ni cool komeye de professeur ngo byatsi ubundi bose tuzaganira ku muziki nyene nkuko nyene muko murabivuga tuzorondera na turirimbe tuze ngaha turirimba gusa atakindi kintu atavyo kuganira bindi tuvuga ku ndirimbo muce muvuga mutaha harimo amakosa harimo ibindi mwakoze cyane rero kuza sinzi ko tworangiza ku karirimbo hanyuma tugaca kamutazi murameze kamutazi kaka étrange murameze nabi vraiment ko gushaka umurango ke naco basi eka nicare ndorere mu bandi nagiwe n'umushumba mwiza nagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ntacyo nzabura ntacyo nzabura ndagira umugore rirutoshe ashobora kwiriba ry'amazi afutse kubera impuhwe ze ndagira umugore rirutoshe
ashobora kwiribaryama azavutse kubera impuhwe ze ntacyo nabura ntacyo nabura ntacyo nabura ntacyo nabura murabizi ko mugenda kuri none iyo ndiri kuko numuririmba muterandara ya mabagita gutyo rero ugiye gutwenga itari bwatangure kumva ya mudu imi yakwinjiramo tuyibandanya ariko ntacyo tugiye cyayitero cyane imbere yaje ya ntacyo cyambere aho kenda mugashizemo naho nanyura mu manga yijimye naca nkuru umutima kuko uba uri kumwe nanjye kandi inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo naca nkuru umutima ntacyo kuko nagiwe n'umushumba mwiza nagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ntacyo nzabura ntacyo nzabura ndagira amaguru ntirutashe ashobora kwiribaryama azafutse kubera impuhwe ze ndagira amaguru ntirutashe ashobora kwiribaryama azafutse kubera impuhwe ze ntacyo nabura ntacyo nabura ntacyo nabura ntacyo nabura Les anges du ciel kabisa Les anges abamarayika b'ijuru kabisa badukorotse murakoze cyane bagenzi mwakoze kuza mwakoze kuturirimbira mwakoze kuririmbira bariko baratwumviriza nibaza yuko bon ndibuka kabisa baca binjira kabisa naho utari umukatolika nakaragiye yabaye umukatolika murakoze cyane rero ndabashimire mugire umugisha mu byo mukora byose mugire n'ikarema nziza yego hanyuma abisigaye ngira ngo tuzoza turaganira uwundi munsi sinzi yego dushimire natwe yego ko mwatwakiriye neza hanyuma twizera yuko ejo canke ejo tuzogaruka mu yindi mood no mu yindi sura yindi y'abamarayika barutaha peut-être yego turashimiye sansa Igitsina gore murakoze cyane mugire umugisha Murakoze cyane. dukomeye twese murakoze cyane asansa abatwumvirije mwese mubandanye mugira umunsi bon ukwezi kwiza mugire abafasoni mugire ukwezi kwiza ko kuba mu kwezi kw'abafasoni wi mubandanye mukora ibintu bishimwa n'Imana n'abantu hanyuma n'abashinga ntahe mubandanye mugira imigisha mugire ikarema nziza abamizurima mugire amafungo meza bakitwa musenga Imana nkuko nyene mubandanye muri hagati nta hagati Imana ibane kubakizo duhurira ku pasika twese tuzohurira ku pasika même n'abadventiste yego tuzohurira ku pasika kabisa yego umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen